nyakubahwa wacu umukuru w'igihugu nawe yavuze ati tworore inkwavu ariko nakubwiye za nkwavu ukuntu zokoroka rero si bose bafise amikoro nabisobanuye kare sinzi kuvuga tubanza kurondera amafaranga mu amafaranga ahasi inkwavu zigira gute tukaca dushikira ku nkwavu rega n'utoroye inkwavu wazokorora n'inka utoroye inkwavu yokorora inka utoroye inka nawe ashobora korora inka impene ingurube intama ndagutera inkuru neza je ndi umworozi w'imbeba warubitse imbeba je ndi umworozi w'imbeba neza cyane bisho muri akanyesha kwa ngo nta soko dufise ahubwo je nabati abona sho bari mutipe bite vyiyoga nta abandi boroye inka ariko yoroye imbeba je ndoroye imbeba neza cyane iyo mvuze imbeba zikizongo si mvuze imbeba zishamba nabi ariko nazo kazosanga harimo ikintu umumaro zifise hasuzozoro tumaze imisi tubona ibintu bimaze imisi vyiharaza muri iki gihugu cacu naho usanga urwaruka ruko rurasiga igihugu no kuvuga bagiye nko guserukira nk'igihugu ugasanga byarabaye mu bakinyi baheruka guserukira igihugu hakugira bagaruke bakaca badevira bakaca baherayo niyo mpamvu nani yumve nkavuga ati ubwo hari anye ntivyo bavyoroshe kwino twebwe nk'ugwaruka usanga kugira uronke ico ukora ari intambamyi hariya biroroshe ubuzima buroroshe igihugu hari ico gifasha ugwaruka ku buryo twese twogira indoto zo gusiga igihugu c'iwacu tuvuga yuko ari igihugu c'amata n'ubuki tukagendayo ugwaruka bw'abarundi n'abakozi sivyo turabakozi ugwaruka bw'abarundi n'abakozi ndabikwemerera ijana kwijana ugwaruka bw'abarundi n'abakozi ariko tige kuraba muri imibereho ngaha muri Afrika je novuga yuko benshi mu gwaruka bwo muri Afrika cese no mu Burundi honyene babuze abakoresha tubuze abakoresha kandi no mvuze uko hari abashobora kwitahura ko menga ngiye muri sense negative yo kumenga oyaye siko ico ngomvye kuvuga nuko ugwaruka rubuze abantu barukoresha byongeye ugwaruka rubuze ibikorwa amajama kenshi novuga yego tubuze ibikorwa tubuze abadukoresha ari hahandi tuguma tuvuga ati no kubera kugwaruka ino mu Burundi wacu dukenye kandi muri iki gihugu cacu banabivuze ngo nta buzi bubuze ariko tubuze abadukoresha gute ico nagosobanura kugira buri mujene wese ahari buri gwaruka ahaherereye hose ugwaruka rwose aho ruherereye amenye impamvu tutariko turaronka abadukoresha kumbure na babandi bifise abo vyega baca bavuga okay reka dufatire ngaha mu misi iza dutumye urundi gwaruka bamwe mu bajene entrepreneur kuzobisigura cane gute twofata umurindi mwiza wo kwironderera ubuzi n'ivyo dukora gute twohimiriza abandi bajene kugira dukorane dukorere hamwe kugira dukore kubwawe hari akarorero nk'ugwaruka ko kuja hamwe bagakorana nk'amashirahamwe canke amakoperative yes reka ndaguha ikaze wabafasha akanya keza ko kudukurikirana waba uherereye mu gihugu cacu ciza co Burundi waba uri mu mahanga aho novuga nka Amerika Canada Australia Europe n'ahandi hose kuri mikro muri kumwe na Raj iyi ni Buja Town TV uyu munsi n'umunsi udasanzwe n'umunsi twagiriwe amahirwe yo kwakira umwe mu gwaruka twavuga yuko twubaha cane umwe mu gwaruka asanzwe aba mu mahanga akaba afise byinshi yaje atuzaniye akaba afise impanuro nyinshi yaje adutekereye nkatwe ugwaruka muri rusangi tukaba tugira tumuha ikaze tugiranire ikiyago kitari gito aho tuza kurabira hamwe muri bimwe bituma ugwaruka rutera imbere canke bituma ugwaruka rudatera imbere nakahe kamaro ugwaruka rufitiye igihugu cacu mbega igihugu cacu nihe ntambwe nziza y'iterambere ifitiye ugwaruka reka rero ndamuha ikaze atwidondore ndabaha ikaze murakoze amazina yata Eris Mugisha ndi Murundi Eris Mugisha Mugisha nkaba ndi umwe mu Barundi
kandi nkaba ndi umurundi. Yego. Yego. Elise Mugisha asanzwe abahe? Amaja makeyi ndi umwe mu barundi bahanze, nkaba ntuye muri leta ya Iowa, muri mu gisagara ca Davenport, Iowa, gisagara ca Davenport. Mwamwumvise rero ni Elise Mugisha, niwe mutumire wacu no musi muri studio za Buja Town TV, yaduteye iteka aradutemberera. Uyu rero aje atuzaniye intahe zitandukanye. Elise Mugisha ni umwe mu gwaruka afise intahe aje guhereza gwaruka, ribaza nuko nyene bimeze. No gusangira ibitekerezo, no gusangira ibitekerezo, kungurana ivyumviro. Kungurana ivyumviro bivanye nuko ibintu bimwe umuntu amaze kubona cyangwa yaciyemwo, cyabasanga nibwo buzima bwa misi yose bwacu. Murakoze. Mugisha, ndakwise Mugisha ari kibazo? Ntarebye. Okay. None ubwa mbere uje kungurana ivyumviro ngaha twicaye hano kugira tungurana ivyumviro no gwaruka. Konokore. Yego. Ni igiki ubona ugwaruka ngaha iwacu mu gihugu cy'iwacu ubona rutandukaniyeho n'urundi gwaruka rwo mu mahanga kumbure? Okay. Cyo navuga nuko biba bivanye n'intuze n'uburere dutuyemwo cyangwa tubayemwo. Ese ndavuga uko kimwe nuko itandukaniro nuko ibihugu tuyemo cyangwa imibereho ndibaza. Hari ibihugu bisaba gukora gose n'ibindi bihugu bidusaba ngo ntibidusaba gukora nk'ugwaruka, ariko gasanga bivanye n'intuze n'ubuzi ca ubuziboneka. Yego. Ugasanga ubuziburonka bamwe abandi barabubutse, dufate nk'ibihugu bimwe bimwe ari na cyane muri ibihugu byacu bya Afrika ndibaza. Yego. Sinzi ko neze kuganira nozi kubaza mu mibereho, mvuga mu mibereho ivyo nari nkeneye. Yego. Okay. No kuvuga yuko nisunze aho nsanzwe mperereye mba, utegereza kwihabwa gukora byanka byakunda. Ntakora ko nandi mahito nk'ufise. Kubera ko urugwaruka ufise ihangiro cyangwa ufise imigambi, utegereza kumenya ati integerezo gukora kugira nshikane ku kwihangiro kanaka, cyangwa mbona ukuntu nshobora kuriha amazu tuba dutuyemwo. Ntabwo ari amazu tuba twarubatse. Yego. Abakozi no gahubutuma bamwe basanze ariko babayeho bafise amazu babamwo bakariha nuko tubigenza badutuyemo. Urumva ni nka experience moto dutangi. Yego. Ibindi navyo n'amashure n'ubuzi nta bindi ndibaza birenze kugwaruka. Yego. Mbega tugerageje kubiraba biroroshe cyane kuronka ubuzi kugwaruka aho duherereye cyane. Yego, aho muherereye biroroshe. Aho duherereye urugwaruka ufise amahirwe 90% ku mukazi. Wow. Ntabwo dushobora kukiretse bivana n'umwete wawe ufise cyangwa ubuza ufise. Dufate n'amagara. Iyo muze amagara ni amagara yo ubuzima bwawe ukuntu buba buhagaze majamake. Yego. Okay, ico ndakibajije kubera ko tumaze iminsi tubona ibintu bimaze iminsi vyaraza mu iki gihugu cacu, naho usanga ugwaruka ruko rurasiga igihugu, no kuvuga bagiye nko guserukira nk'igihugu, ugasanga byarabaye mu bakinyi baheruka guserukira igihugu, hakugira bagaruke bakaca badevi bakaca baherayo. Niyo mpamvu nari niyumviye nkavuga ati ubwo hari anye ntivyo bavyoroshe kwino twebwe nk'ugwaruka usanga kugira uronke ico ukora ari intambamyi. Hariya biroroshe, ubuzima buroroshe, igihugu hari ico gifasha ugwaruka ku buryo twese twogira indoto zo gusiga igihugu c'iwacu, tuvuga yuko ari igihugu c'amata n'ubuki tukagendayo. None wumva usize igihugu c'amata n'ubuki ubugiye mu gihugu kimeze gute? Yego. Je ndabaza n'ibintu bitahuretse, no kuvuga yuko Uburundi ni igihugu ciza majamake, ni igihugu ciza kandi umuntu wese ashobora gutera imbere, ashobora kugera kwihangiro kanaka bivanye n'inguvu yashizemo, sivyo? So kuvuga yuko ibihugu byose byo hanze cyangwa by'abazungu ari atabakene bari. Of course nibyo byari nabati bivana n'umwete cyangwa inguvu wiho bwawe kugira ngo
ushobora gushika ku ntego kanaka. Sinzi ko bitabye nako ndagitahura. Bisobanura yuko niba ugwaruka rukora muri iyo nzira cyangwa bagasohoka igihugu, icyo navuga nuko majamake icyo no kwishwa novuga yuko ugwaruka rw'abarundi n'abakozi. Sivyo turabakozi. Ugwaruka rw'abarundi n'abakozi ndabikwemerera 100%, ugwaruka rw'abarundi n'abakozi. Yego. Ariko tige kora muri imibereho ngaha muri Afrika. Yego. Je novuga yuko benshi mu gwaruka bwo muri Afrika. Yego. Cese no mu Burundi honyene babuze abakoresha. Tubuze abakoresha. Kandi namvuze uko hari abashobora kwitahura ko menga ngiye muri sense negative yo kumenga oyaye. Siko icyo ngombe kuvuga nuko ugwaruka rubuze abantu barukoresha, byongeye ugwaruka rubuze ibikorwa majama kenshi novuga. Yego, tubuze ibikorwa, tubuze abadukoresha. Ari hahandi tuguma tuvuga ati no kubera kugwaruka no mu Burundi wacu dukenye. Burya ariko kimwe nkunda kwishura abantu cyangwa nkunda kubwira abantu umuntu aba mukene kuriwe. Tiri kumwe. You fashe en general cyangwa ukafata muri in general. Yego. Aho hari hano cyasanga mina two turihenda ubwacu. Sivyo umuntu ukena ku giti cyawe ntabwo ari buri muntu. Ariko tukiye guharura basi tufate majority. Yego. Nanje ndavuze ni itsinde kandi. Yego birashika basanga menga ni bya bindi ko ndavuga ugwaruka rukenye kubera iki. Ugwaruka rukenye kubera ko nta buzira ufise kandi ruza barukoresha. Mbaza cyo ndakubwira. Uvuze ngo ndakubaza yuko impamvu ugwaruka rukenye kubera ko atabuzira rufise kandi kubera ko rubuze abarukoresha. Yego. No kuvuga yuko igitwa navuze uko ugwaruka rwacu ngaha mu Burundi n'abantu b'ingovu barashoboye, kandi hariho nibindi no shaka kuvuga ko yuko ugwaruka rwacu bivanye nuko twebwe ngevuge muri East Africa ko yako nivyo bihugu bisanzwe menyereye numva kandi nakuze numva sivyo reka na West Africa ariko na West Africa niko bimeze. Yego. Ugwaruka rwacu rw'abarundi hasa abarundi tekane n'abanyarwanda abatanzania n'abaki hariho muri ibyo bihugu byose mvuze n'abakongomani hariho chance ugwaruka rw'ahandi ruronka gusumba sikomwe gusumba ubwo ngaha mu Burundi. Sivyo neza ndabigusobanurira. Ugwaruka rwinshi hariho ibihugu biheza amashance ugwaruka rwabo. Sivyo bakabarihira amabusu ndabizi no mu Burundi hari bourse ariko si cyo kimwe ku rugero no mu bindi bihugu. Yego. Tikomwe. Yego. Ugwaruka rw'ahandi rasoha gusumbura ugwaruka mu Burundi. Iyo bareta ibishiramwe inguvu ndabizi barakora ibyo bashoboye. Leta nk'abavyeyi barabikora ariko twagomba kugwaruka bw'u Burundi nago rusohoka mu bihugu byo hanze rukagenda kwiga nk'abandi bakagira ubumenyi ku rwego rumwe n'ibindi bihugu byo ngaha muri East Africa. Sinzi ko gitahuritse. Kiratahuritse. Genda bati nyaga nabo mvugana nabo no kuvuga yuko ugwaruka bw'u Burundi. Twebwe turi kuri kuma percentages makei abaho. Yego. Makei abaho ku rugero rw'abandi. Ni nayo mpamvu kiye kwaza mbaje ati mbe kubera ugwaruka rw'abarundi iyo ronse okazo cyangwa urukanwa opportunity yo gusoka igihugu baca bifuza baragute kudevia cyangwa gutoroka bakagumayo bakagumayo nuko tikomwe nuko ajya amahigwe ariho bayaronka bati ida ciye ngankagira gute nkinjira nkaguma ngaha nkatoroka nzogirirwa amahigwe yo kugira ubuzima bwiza no kuronka akazi gukora ubuzi. Yego kubera ko ngaha mu Burundi vraiment yego ni benshi ugwaruka maze kumva ko ugwaruka ramaze kugera nko mu miliyoni 6 maze gusohoka ari ugwaruka babaye hatabuze bafise. Ivyo navyo ndiza neza yuko na leta ni kintu kimwe mu bintu bihangayikishije leta ari nayo nagombye bati eske ugwaruka rumari yiki. Sivyo rumari yiki rufise uruhara ruki mu iterambere ry'igihugu. Sivyo
ari naco tugaruka kandi igihugu gifise uruhara ruki mu iterambere ry'ugwaruka. Ico turaza kugishikaho gato. Yego. Nashaka tutarashika kugo ruhande ndaza kugira ico ndagikubaje ako kantu tugashire ku ruhande. Yego. Gute tubuza abadukoresha twe gugwaruka? Gute tubuze abadukoresha twe gugwaruka? Kandi mw'iki gihugu cacu banabivuze ngo nta buzi bubuze, ariko tubuza abadukoresha gute? Ico ndagusobanura kugira buri mujene wese ahari, buri gwaruka aha aherereye hose, ugwaruka rwose aho ruherereye amenye impamvu tutariko turaronka abadukoresha, kumbure na babandi bifise abo vyega bacavuga okay reka dufatire ngaha. Okay, ngenda bakaro kihuta sivyo? Yego, neza cyane. Igisagara ca Bujumbura n'igisagara ciza gose. Yego. Ni ciza ariko bivanye n'intuze ukuntu hariho ugiye nko muri za quartier Miroir kunako bubaka ubu. Yego. Quartier Miroir isa neza, uravye kunako bariko barabikora, ariko harakagihaza. Harakagihaze. Tugende Kiriri ni nziza. Makartier ashobora kuvuga ati na makartier ashobora guserukira igihugu cyo Burundi. Yicitegerereza. Yego. Quartier Kiriri irimo, sivyo? Okay. Ariko kimwe no uvuga kuri ivyo nuko ugiye kuraba ukuntu mbwira ukuntu ushaka kubaka inzu y'imiliyoni 200 ariko ukabura imiliyoni 3 cyangwa 5 zo kubaka pave yahutuye. Ndabigusobanura neza. Yego. Okay. Nukuvuga yuko ugiye kuraba ngaha twe tubayeho muri amakartier yacu yo mu Burundi, nasanze hari ukuntu tubayeho tuba mu mametero, usanga ufite metero zawe zigarukira imbere y'ibarabara ryawe, imbere y'inzu yawe n'ubundi hari ibarabara. Sivyo? None ushobora kumbwira gute yuko ushobora kubaka inzu y'imiliyoni 225 n'amajana 2 amajana ngahe, ariko kabura imiliyoni 5 zo gukoresha ibarabara rica imbere yawe? Basi ugure pave ishobora gura gute ko kubandanya wawe? Kandi iyo pave yubakwa yari opportunity nyinshi y'ugwaruka kora nk'ubuzi, sivyo? Erega hari ibintu bimwe leta nayo ubwayo iteze gushamo umukazo, sivyo? Cyangwa ingufu. Yego. Kubera ko niba tutarabe nk'akaro hariho nka mvuge muri Gihosha niho nzi neza na neza. Niho menyereye, sivyo? Ugiye kuraba nk'intuze dufate nk'imetero kuri zingahe imbere hari undi mubanye, sivyo? Abarundi mubanye. Dokuvuga aho imbere wewe uri ngaha muri parcelle yawe, imbere yawe hariho umubanye. Neza. Niba hari umubanye imbere yawe nukuvuga ko hariho ibarabara cyagati yamwebwe umusangi mwese ko muri babiri. Sivyo? No yefu handi uko nyene. No yefu kandi uko nyene. Eske kubera iki? Niba je turavye biva ninuze ni n'amametero mafisi imbere yanje. Kubera iki tutokwiyumvira tukafati hinga dufate. Yego. Kigumwe dufate kira muntu wese akoresha imbere yiwe. Leta itoza amafaranga kwa buri muntu wese, buri rugo rwose bivanye n'imetero ahagaze ko cyangwa atuyemo, sivyo? Bagaharu ati imetero zawe ziguye mu metero kanaka, uzotanga imiliyoni zingahe zo gukoresha imbere yawe, kandi umugiro ari imbere yawe akore kwa kundi nyene, sivyo? Akore kwa kundi bivanye n'imetero bahurije ko zibarabara. Benshi nabo umugisha bacavuga ati ngo ibarabara ni rya leta. Ibarabara si rya leta gusa, we nturi cyangwa n'amaguru nturigenderamo. Yego. Ujya wundi mwene gihugu aritambukamo sijyo gwiwe. Yego. Kubera ikintu cyose kene kuremereza leta, hari ibintu leta ubwayo itegerezo kubona ikavuga ati ibi bintu birakwiye cyangwa ntibikwiye. Kandi nanjye ndagarutse burya leta ninde? Leta nije na wewe. Turikumwe? Nishimye ko cyubwira ngo yego. Icyo kudikindi kuvuga ko nuko, sivyo? Nawe bivuga ugwaruka goronka ubuzi gute? Mu gihe leta yoshira ko mukazo. Yego. Tikumwe? Yoshira umukazo. Aya makartier dufate amapave akubakwa, sivyo? Bakabikora nkuko. Niyo dufate n'ufise inuzenye imetero nka 15. Ndukuvuga yuko ngaho ntihabuzemwo nk'imiliyoni nka zinga dufite nka 10 wokoresha, sivyo? Yego. Ujye gukora ibiharo byawe, sivyo? Wokoresha gukora ngaho kibarabara imbere yawe. Yego.
conge bakarabana bajya abantu basanzwe bafise ubuzi sivyo basanzwe bafise ibyo bikorera ubwabo mu gisagara ca Bujumbura tufate nko muri ville hihi ugiye kuraba hari abasanga bafise ubuzi kandi ugasanga barubatse neza kandi ugasanga nabagwiza tunga kubera iki hatoba nk'intuze nkihimirizwa yo kubaka igisagara gasa neza pave zikuba ku marabara yose habuze iki rero nshaka niba nubatse intuze inzu y'imiliyoni 50 ijana ndukuvuga yuko ntegerezo kuronka amafaranga izo miliyoni zingahe zija ngaho kubaka ibarabara yego rero nshaka cemenya none ibyo hari ico biza kumarira urwaruka ivyo niho nshaka udomekore ivyo barafise ico bimarira urwaruka cyamwene gihugu akamara gutanga niza ari miliyoni zibiri zo kubaka ibarabara ryataha baheranje na mugenzi we guteje urwaruka muto nkeza ishuri nkeza kaminuza canke nkeza amashuri yisumbuye gute nza gushikirwa kugira ndo akazi gute uja gushikira none ubu rwaruka rusanzwe rutwiye maja make turi mu mihingo yose igize igihugu kandi benshi twarize iyo ni inyishu nziza yamereze sivyo kandi benshi mwarize kandi hano ubuzima mufise ntabwo dufise ariko si leta izo kuvuga ngo izo miliyoni 6 niba ari miliyoni 7 z'urwaruka ruri hanze baba recruiting bijira mu buzi oya bwa leta kandi natwebwe urwaruka naco gituma ikintu kije twebwe ubwacu urwaruka tiko tirondera akazi tugasaba leta turazi ko gahari sivyo niba narubatse inzu y'imiliyoni 50 ijana leta ni sensibilize abantu kugira ngo bashobora gute nihimiriza abantu abene gihugu kugira ngo aya mabarabara yubakwe neza hamwe na ya miduga icamwo turi kumwe na ya miduga icamwo ishobora gute gucamwo ibiyoroheye batanze gucamwo binogo gushika kubuzi bashike ku masaha kirikare sivyo wambaye ati ugwaruka ko byunkiramwo gute yego aho hanini ya sivyo mu gihe ubwo buzi ico nagombye kuvuga nuko hajya wanyishe kugwaruka tyo mu bihingo yose yigisagara ca Bujumbura sendara amashuri twaraye yego ico ngomvye kuvuga nuko kuri irya barabara ugiye guhara buri barabara rimwe ryo mu gisagara ca Bujumbura bitemwe ugwaruka bwinshi gose na dufata karonko leta ibikoze nkuko sivyo ntabwo twe turikosora ikora ibishaka ikabigenza uko ishatse sivyo bigenze nkuko tujya gwaruka rusanzwe hose kurajya amabarabara sivyo aho niba ari kushyamwe amapave sivyo gushyamwe amapave guhingura amabarabara ndetse n'amapave amaze kubakwa ugwaruka rufise uburenganzira bwo kuronka ubuzi aho abantu bazagira batoza amahera ya buri mwaka cyangwa ya buri kwezi erega igihugu dufite ahantu two asusa nyinshi twashaka kuronka amafaranga ariko tukanakomenga ntabwo si byacu kiko niba iyi midiga yose igenda ngaha mu gisagara ca Bujumbura hari aho igeze bagateza gutanga amakore kanaka y'amabarabara ariko acamwe yubatswe amabarabara ngo azoshoka gusamba kukundi sivyo leta izoba iramaze kwegeranya uburyo bukwiye bwo kuzosubirishamwe amabarabara sivyo kubera ko wa mwene gihugu yicaye aba muri kajya karere buri kwezi cyangwa buri mwaka bivanye n'integuro leta ikoresha kuvyumvira ishobora kura gute gupanga karere ku rugero ibarabara ryose bivanye na gwagwaruka ruri hariya rizuguma rukomeza imigambi y'ibigisagara uko nimeze bazoronse mu kura gute yo kuronka ubuzi none amabagiye kubakwa abandi bazoronka ubuzi ni bande abazoronka ubuzi dufate nko kubara nk'abantu dufate nk'abantu 200 by'ugwaruka wumva riva ushikire rigarukira muri izo miliyoni bazobegeranje tufate sivyo bazobegeranje nande tufate yuko atarasiyo ngaho cyangwa umukate ugaruka ashobora gukuramo yego umva yari no ya migambi yindi ishobora guca yugira gute iranguka umwe ugwaruka amaze kuronka kajya kantu kajya ku mufuko neza ugwaruka gwinshi ku Burundi rurafise ibitekerezo sivyo rurafise imbono cyangwa rurafise vision sivyo yukuntu bashobora gukora ibintu kanaka ariko kuba atakintu na kimwe cyangwa ataho bakura ariho cyo rwanda sivyo sinzi ko gitahoreze ico nagitahuye cyane yuko inkwavu ugaruka bati nafise ibihumbi 300 kuri konte cyangwa nafise 500 aho umuntu ufise umutwe ku 500 cyangwa miliyoni wamaze kugira gute gukorera ufise indi vision kanaka utari no gusesa ngo twirige tugende muri boîte za karaoke ndayirenganije nta
sivyo cyangwa mu bubare gusesagura amafaranga urugwaruka rufise imbono kanaka sivyo urugwaruka rufise imbono kanaka uzokwihana yahange yo korora bwabo kwavu ariyo nyene icubahiro amazi igihe kirekire aduhimiriza sivyo twebwe gwaruka sivyo aho niba uri umuntu gize gutse ati okay hinge nanje muri izo miliyoni zituma naciye kuri baraba ryacu hinge nanje ngiri akandi kagambi kanaka gusa ibintu sivyo iyo ugwaruka rugiye guheza ari gwinshi rukazomara imyaka myinshi atabuzi buhari sivyo ibyo bizosanga bigira gute bituma ugwaruka gwinshi rugira gute ruhinduka ibisuma ibirara arizo zamara zo kumabarabara dusanzwe tugira gute tubona ari nazo ari naho uzosanga bamwe bavuga ati okay ubutegetsi bwaturambiye kandi ubutegetsi ntibwabarambiye barambiwe n'ubuzima tuyemo mu gihugu ugasanga batangura gute guformira imigwi y'abarobere sinzi ko cyumvikana kirumvikana neza cyane rero majamakeyi hariho ibintu bimwe twebwe nk'ugwaruka tubona dukwiye ko twahagarara ko cyangwa tugakora kugira ngo dushobore guteza imbere igihugu cyacu cyangwa ari naryo jwi ryacu rishobora gushika imbere sivyo nkamwe bw'ingibi twakora ari nk'umuntu ashobora kumva ati ibintu tuvyumva kumwe cyangwa ni twumva ari imigambi rashe bashobora kugira icyo bikozeko neza cyane majamakeyi byarivye yego aho muri makuru akoze uratubwiye uruhara rw'igihugu mu iterambere ry'ugwaruka ni kuvuga twahereye inyuma ariko ubu naho reka tuce tugenda turabe n'ikihe n'akahe kamaro n'ugwahe ruhara ugwaruka rufitiye igihugu sivyo mu kumenya ati n'uruhara ugwahe ugwaruka rufise mu iterambere ry'igihugu aho bwa mbere twabanje turavuga ico igihugu leta c'igihugu ishobora kuma ego cokora kugira ugwaruka turonke ivyo dukora sivyo canke buri mwene igihugu wese ahari buri ufise ijwi ryose rishika kure nk'iki cyumvira cumbise coshika imbere kandi ugasanga ni cyumviro kirashe igihugu kikagira ico gifashije ugwaruka tukagira aho tugeze rero no munsi ugwaruka sinzi wavuze ati ngo burya ngo turitunga rikomeye ku gihugu cacu cyane cyane ndakwibutsa ikintu kimwe iyo ugwaruka iyo igihugu kidafise ugwaruka rufise vision nico gihugu carapfuye kiba caronone ari byo bitwa turakora ko dufashe umwati nge tuvuga kuri ibi suka ko tatakaza umwanya hari igihe nejo maserukira igihugu bazavuga ati ugwaruka bw'u Burundi rafise ibitekerezo ariko rubuziki ibikoko rero tumenye mugisha cyakumenya buri mujene wese ahari yumve ko ari itunga ry'igihugu n'akahe kamaro je nko mujene mfitiye ku gihugu canje kugira gitera imbere none mutagenda ingenda kwaza ikibazo kimwe sivyo urigera bona leta iri kurutinga abasaza kujagura gute kurwanira igihugu abatama yego aba bamaze kwitwa abakukuruke umva bagenda kurwanira igihugu gute ahubwo barondera amaraso agishushe nje muri aka kanya ndiko ndavuga yego ndi itunga ry'igihugu neza cyane ubuhe buryo rero hari umujene atabitaho hari umujene mpakarorero wamaye kamwe igihugu gitewe n'uno munsi nije mbu wa mbere gufata iya mbere kugira ndagitabare rega arabigira bati kuvuza gisigaza heze abagene bashoboye twagiye we nuje ngo none acamo ndacamo yego twese turajamo kubera ko tugwanira igihugu ico ni cambere kigira kabiri kwitunga ry'igihugu kigira kabiri kugira guhumura abaganga binjira mu gwaruka gwaheje amashure ukarunguza ko turitunga ry'igihugu turi kumwe none dusadukoresha n'ikibazo ca tigezo twavuze ko kandi none dufite abadukoresha harimo kabaza kumbure mu minsi iri imbere tuzobasha kwakira gutuma ko urundi gwaruka tugire ico tubivuzeko tubisorongore tuvyinjire imuzi n'imuzingo kugira tushobore kubiyaga ko neza kumbure irijwi rizoshika handi kure hashoboka kugira ababijejwe n'abari mu nzego zibijeje kugira bagire ico badufashije ku majambo kuco tuzaco kindi kintu mvuga ati jewe ndi itunga ry'igihugu cyangwa ndi ndumaro ku gihugu sivyo nkubakaro ikindi akandi karono guhereza nuko nka jewe sivyo hari ibintu bimwe mbona mu gihugu nkabo ati ibintu vyanje bikwiye gukorwa niba turabantu gifise ubuntu nta kuntu arico
ndi umuntu ufise ubuntu nta kuntu ushobora kwiyumvira guhungabanya umutekano w'igihugu. Reka tuvuze guhungabanya umutekano w'igihugu si bajya bafata imyami n'inkoho aho tikumwe akaronda gweze karo kari hafi neza sibyo neza. Guhunganya umutekano w'igihugu ni nka kujya wewe ushobora kuba uri umugabo ukagenda ugafata kamwe tubiri tatu katumwa hasigaye ukaza wasinze sibyo kandi mu rugo atacu usizeye tikumwe tikumwe neza. Ahasigaye ugasanga ushitse mu rugo uriko uje kugwa n'umugore twakwita umugore ukanyanyesa umugore ukanyanyesa abana kubera ko wagize gute wabaye droge deja sivyo. Bishobora yuko umutekano sivyo noneho ndavuga ko nuze ko ndi ikintu ndakibonye deja ndi ndumara mu gihugu nta kintu urumva ngaho ndakona va ku kintu by'umutekano. Bishobora yuko niba ko ndabona ikintu kitagenda za mu gihugu nkakivuga mbaye wakamaro sivyo cyangwa nkatabara nko mu gihe habaye kayo kugwana n'umugore hagati y'umugore n'umugabo sivyo ndatabaye ndihuma no woshima ngo ati ujya mu muntu kanaka ujya ku umugore yapfuye ibintu bigaruka kuri baya uratabaza hakiri kare sivyo ari naco cyakindi je mpora nidoga iyo acana cyane ngeze ngamuge cy'u Burundi ndanke ukuntu ndanka ikintu citwa itwaza nyo mu Burundi sivyo mu mabarabara sivyo mabarabara ingendeshwa zo ngaha mu gihugu cy'u Burundi vraiment niba ari ikintu kanaka leta yashobora kudufasha barakwiye kuraba abashoferi. Sinzi yuko autorité itanga ntuzenye ibyangombwa byo gutwaza baba barabikoze nk'uko babikwiye, ariko abashoferi benshi muri iki gihugu sibyo barakwiye gusukira gute kuri ikintu cyitwa isubiramwo ivyigwa sibyo byo kugendesha mu mabarabara. Ari namwe uzosanga umuntu agira ku muvuduko cyatsi tikumwe amasanganya ugasanga yama yabaye mu mabarabara none bande bahomba mu ruhagarara urujana dufataka baragonze nk'ugwaka bw'u Burundi twaduhombye tikumwe yego ubwo uwo muntu yarafise ico yaramara igihugu tikumwe. Ari ikintu nkunze kuvuga na cyane ujya muntu nakijya kimuga ubona kiri mu ibarabara gifise umumaro mu gihugu. Ivyo nta mwanya ufise kubisobanura ko tiri kumwe yego n'urunyegeri urushishi abanyarwanda bavuga ngo urushishi sibyo yego n'urunyegeri ubona rugenda umuntu uze mu ibarabara urufise umumaro mu gihugu. Ushaka kuzombaza ikindi genzo ivyo nitwa tumira abandi mu gwaruka bamaze kugira imirimo bamaze kwihangira ivyo tuzobigarukako kibazo. Ariko gusa uratubwiye amajambo menshi, uratubwiye byinshi mbere na byinshi n'impanuro mu mpande zose, haba kugwaruka haba ku gihugu haba kwa bagwiza tunga banahore neza nagombye kugwanya abajeje abigendeshwa ibintu byikora n'ibigendeshwa n'abashoferi sinagombye kubagwanya sivyo ariko nagombye kumenga hari ikintu gishobora guhinduka mu gihugu hatwe bugwaruka ikintu tutubona ni byiza kubivuga kugira ngo niba nejo bundi igihugu izogira ikintu gize gute gikosoye niba byoshoboka sivyo narijya ejo haza araho gwaruka kuko bikomeze biba bibi nkuko wari ubivuze twebwe gwaruka no dufise igihugu ciza gute kandi si igihugu gusa natwe tutiko turahomba tuzoba turiko turahomba ujya mutamu mu duciye kukamuka ukamwica nkunze ko amasanga yabashi hari n'isanga yaheretse ko sinzi ngo hari bururi sinzi ni yego isanga yaheretse kuba amasanganya menshi muri iki gihugu akunze kuba ku bintu byo kugenda atakintu ataco bikanga muri iki gihugu. Iyo hari ukuntu leta ishobora gukora iyi system bakakurikana buri barabara ryose bakamenya ukuntu na cyane abajeje umutekano nk'abapolisi bageco bakoze sivyo leta ishobora guheza uburyo dufatsikira mu polisi wese. Of course hari abantu baba bajeje unuze mu marabara bakabaheza n'ibigendeshwa mu moto arakunze kwihuta bakaranka cyane nagenda ku bakaraba uruja n'uruza rw'ibintu n'abantu ujya muntu wabonye ari yanze nako ati igihugu gifise inzira nyinshi zo kwinjiza uburyo sivyo n'ubuzi bashobora kugwaruka erega si niba bibaye nk'uko hari igihe n'ugwaruka ashobora kuvuga ati okay niba ugwaruka arabonye ibi n'ibi
reka tubashe muri ibi kugira ngo bikurikirane sivyo abagiye ku mivuduko miremire bagahanwa sivyo bajya abantu bagenda menga banyoye mwibarabara ni benshi bagende burya haje mu miduga haba hari ibintu byinshi naje sanzo ndi umushoferi sivyo sanzo ndi umushoferi aho cyo ngomvye kuvuga ko nuko haje mu barabara harabaje bashwanye n'abagore harabaje banyoye harabaje bahuye n'ibisanga kanaka ugasanga ari ibintu byinshi bikorwa wahaje mu marabara sivyo ariko niba ari umutekano wa mbere warukene kwitabwaho umutekano wo mu barabara no tuzomenya abo kubivuga ni bande ni twebwe ugwaruka nyene ugwaruka ko je ndababara ugasa n'imiduga basanga iparikinze mu barabara amabarabara nakubwira ngo ashaka guhagararamo iyi miduga yose idafise nuze idafise ikigakora aje mu barabara ritacha nuze police niba abantu za police bajeje barabara bakayikorera ko sivyo yego ibintu bagahano ari nayo amafaranga yinjiye mu gihugu igihugu yatera imbere iyo umuntu akoze ikosa bakamuhana si bibi neza cyane yego kandi igihugu gihanye ni byiza kurusha urakaze cyane ha mpande yaho tubwire ugwaruka nyakubahwa wacu mukuru w'igihugu barakunda kuvuga nyiri cubahiro umwubahwa twemera azi imbere mu gihugu Sebarundi kandi n'umujama w'ugwaruka ni n'umujama w'ugwaruka rero arakunda gusemera cyane avuga ati kubera kugwaruka twicaye turindiriye ubuzi ngo leta izoduha hakugira twironderera ubuzi sivyo gute rero ugwaruka twofata ingingo yo kwirondera ubuzi ni gute ugwaruka twobigenza gute kugira twihangira imirimo kugira twironderere ubuzi ico nico nashaka ko dusozerera ko kugira nce tukivugaho kanya gato kugira buri jene wese ahari sindibwitindeko sivyo sindibwitindeko ariko ngoje kuvuga nuko erega intango intango y'amasoso intango y'ubuhanza ni intango y'ubuhanza n'amasoso sivyo none erega twatanguye harimo turondera akazi ega twotadodora mu biro biduserukira imeri zirahari naro bego imbere badushikira imbere ati mwubishije ugaruka ruvuze ko nuko zitoza y'amafaranga mu mabarabara sivyo nushaka kumwe ugara kwarabuze ubuzi burahari ariko babuze ukuntu gira gute penda sona gute nanabivuze kare nyakubahwa wacu mukuru w'igihugu no yavuze ati tworora inkwavu ako nakubwiye za nkwavu kuntu zokororoka rega si bose bafisa mikoro nabisobanuye kare nsinzi kubwira tubanza kurondera amafaranga mu amafaranga ahasi inkwavu zigira gute tukaca dushikira ku nkwavu rega nutoroye inkwavu wazokorora n'inka utoroye inkwavu yokorora inka utoroye inka nawe ashobora korora inka impene ingurube intama ndagutera inkuru je ndi umworozi w'imbeba warubitse imbeba je ndi umworozi w'imbeba neza cyane bisho muri akanya kwa ngo nta soko dufise ahubwo je nabati abona cyo bari mu tipe bite byiyoga nta abandi boroye inka ariko yoroye imbeba je ndoroye imbeba neza cyane iyo mvuze imbeba zikizwe ngo simvuze imbeba zishamba nabi ariko nazo ukazosanga harimo ikintu umumaro zifise hasuzozoro ariko bya bujamara resha narabuye koro buragoye subwa bari bo bose subwa bari bose niko navuga zishamba cyo imba zishamba so bazikoye koro ariko wabyize navyo botorora mu misiza dutumye urundi gwaruka bamwe mu baje entrepreneur kuzobisigura cyane gute twofata umurindi mwiza wo kwironderera ubuzi nivyo dukora gute twohimiriza abandi bajene kugira dukorane dukorere hamwe kugira dukore kubgawe hari akarorero nk'ugwaruka ko kuje hamwe bagakorana nk'amashirahamwe canke amakoperative jewe amakoperative nkunze kuyumva ariko sindayiga ko kinini yasebya nta byinshi ndayazi ko amakoperative ariko abarundi baramaze ngo ubugiribwira bugira kabiri kugira babiri kugira babiri sivyo ikindi naco bava ngo umuntu umwe ntigiye inama yo bikora gute umutwe umwe bwakevona umutwe umwe ntiwigira inama wigira inama yo gute ngo yo gusa kandi ngo wigira gute bubiri tuvurana ubu tubiri tuvurana ubu sivyo rega nindi myibutsa
Ntacyo wateye kumyibutsa y'abasokuru gusa. rero Rero natugwaruka takwiye kurema indi myibutsa yacu. Habo ndi gwaruka ari nyuma yacu. Bati basokuru sivyo basokuru. Bari nabo baragize gute. Cyo basokuruza. Ariko basokuru bacu. Sinzi ko ari imyibutsa abo barongereje. Natwe rero. Ari umuntu mfana gose sivyo? Neza. Ari umuntu mfana gose Bface. Numuri ringaso muri ibyo unga mu Burundi sivyo? Neza cyane. Yo mutipe ndamufana sana. Sivyo? Kandi ni umujene yihangira imirimo biteye ubwo. Yego. Siwo gusa harona bawuzi, harona abandi baje gusa naburana ko ari abantu bari mu buzi sivyo? Nkashimira n'umuntu ari karagaza ko ari ikintu nabati niba cyo dukundiye. Hari ibintu bakunze guhimiriza uburimyi ubworozi sivyo ubworozi ariko mu bworozi nibaze ko bari parabikora ariko mu burimyi naho aracagahaza n'ibigihugu cyo twigora cyangwa ari naho nshimira Samuel Ndayiragije no mu diaspora bari bakizina ngaha mu gihugu cy'u Burundi ahera kuza mu mashini yo kurima nanje kijya kintu cyaba eske kweri leta yacu y'u Burundi itondera ukuntu twashobora gutuzana amashini abashobora kwagura iby'indimo kubera ko kuva na kera umurundi yametungwa n'uburimyi n'ubworozi sivyo yametungwa n'uburimyi n'ubworozi bisobanura yuko mu gihe turonse ukuntu ushobora kwagura imikorere cyangwa prima neza udukoresha nk'amashini usanga binyarutse sivyo binyarutse gusumba isuka iravuna burya isuka iravuna ariko haje nk'amashini igihugu basi nubwo baba batenge tubishe muri sote bikora gute yo kotesha kuba bene igihugu bakora ibintu nk'ivyo imirimo zose inoze sanga umwimbu waraye mwinshi kurusha nabyo usanga ngo mu Burundi ngo hari inzara mu je novuga ego kubera iduzwa ry'ibiciro niki byama byabaye sivyo cyomba komega hari inzara sivyo je ndibaza neza ni kintu mpambaye nkubwira gute nk'usaba mu gihe ugwaruka rugira gute zoronka vision yo gusaba leta sivyo yo gusaba leta nko muri ico kuba nk'amashini aje akashobora kura gute kwinjira mu gihugu ugwaruka ubuzi amashini akinjizwa y'inganda mu gihugu ugaruka zoronse ubutse neza cyane yego na kwakora inkwavu n'iki byose twishamwe ibyo n'uburimyi n'ubworozi no kwirama izine kanaka udusanga kira gute bidufasha kugira umuntu bunini w'igihugu no kwira gute no kwira development y'igihugu neza cyane impanuro nziza cyane cyari ikiganiro ciza rwose aho buri gwaruka buri mujene wese ahari buri gwaruka aho ruri aho ruhereye hose ndabona nuko nkakora ego ufite amafaranga menshi gose ni menshi gose Tanganyika ego hajya baba hoteli ababwiza tunga cyangwa abantu aba entrepreneur bakazana bagarabuti bakashinga amahoteli yabo hariya kuva nkara umuza gatumba hose kuzoshika muzarumonga reka rero twiga ingene n'ugwaruka ruca rushikirwa mu ivyo bikorwa byose handi buryo urugendo twarutanga izo hoteli zokora mu bantu ugwaro nitwe nyene tugenda hajya ku kivi tugakora abanyamitahe n'ingize imitahe mu gihugu bakore baduhubuze turonke ivyo dukora amatwaro nk'ari anye tuce tugenda korora hariya yego kwari ugwaruka bwinshi rubaza atabuze ubufise nakubwiye ingaruka yabo hari ingaruka mbi nyinshi cyane ubusuma nabi ubugirigura gute kuba abantu bye byihebe kuba komena nta kintu kimwe cha twama kumarigara ugasanga twose tugihuga ibi gacha tuza turasohoka ntitugaruke ibyo byose ni ingaruka zuko atabuzi bukwiye mu gihugu ariko hari ukuntu igihugu gishobora kubakira ubuzi ugwaruka kuri ubwo buzi bwa leta ibiduhaye sivyo ntitubwo twero ko amabanki twese atatu n'umita navuze umushinga wo kwironderera ubuzi ni wawundi nyene urakoze cyane sivyo gusa ro n'ibindi biranatandukanye byinshi kandi ni byiza kiyago cari kiryoshe iki kiyago cari ciza cyane reka ndagushimira murakoze cyane reka ndagushimira ukanya mwaduhaye mu kitabo tumire bw'iwacu namwe murakoze nejo muzogaruke twongera kubatera kamo yego muzodukundira
ijana kwijana sijana kwijana igihumbi kwijana murakoze kandi mwatwemereye ko muzokwitaba kamo kacu hariho n'abandi mu gwaruka tuzaba turi kumwe aho tuzobice imuzi n'umuzingo kugira dushobore kumenya gute ugwaruka rufite uruhara rutandukanye runakomeye mu iterambere ry'igihugu n'igiki igihugu cyo gukora kugira ugwaruka rutera imbere kizoba ari kiyago ciyaguye kandi ciza cyane no kuvuga amajamake tuzoba tugiye kucagura ko ngo sinzi n'umwe mwese muzantumira muzo bitaba murakoze cyane byari byagize gute twavyumvikanye murakoze cyane reka ndagushimire wese wakurikiranye iki kiganiro gushika gihere yari Buja Town TV ukaba utaragira subscribe cunyaruka hariya anyu fyondeho ucu fyonda no kugakengere binashobotse commentaire zanyu ziradukebura kandi zaranatera n'intege murakoze cyane reka tubashimire bye bye